Abo basirikare bidoga kubera ko badatunganirizwa neza na koperative ya gisirikare yo kuziganya no kugurana na Sekademe mu majambo avunaguye y'ikinyamazuru bakorera mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abo basirikare bashikiriza ko bamara imisi n'iyindi barindiriye gutora amafaranga yabo ariko bagataha uko baje. Bamwe ngo bakaba baba baje kubikura amafaranga babikije, abandi nabo gutora imishahara yabo. Amasoko muri bamwe mu basirikare bavuganye na radio RPA ariko batashatse ko tuvugisha amajwi yabo bavuga ko batondesheje uburangamuntu bwabo kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bakwirikije uko bagiye barashika, ariko gushika kuri uyu wa kabiri hari abatari bwatunganirizwe. Vyongeye n'abagize amahirwe yo kwakirwa ngo ntawe baha amafaranga arenga 500 mu gihe haba hari abarondera amamiliyoni. Insiguro zihabwa abo basirikare ngo nuko banki nkuru y'igihugu BRB isanzwe iha amafaranga make koperative ya gisirikare Sekademe, ayo nayo ngo ntihagire icama bivanye n'igitigiri c'ababa yarondera. Amakuru radio RPA ikura muri bamwe mu basirikare avuga ko ivyo vyaba vyatewe n'icuka kimaze igihe hagati y'abarongoye koperative y'abasirikare Sekademe hamwe n'abarongoye ibanki BRB. Iyo banki y'igihugu ngo yoba yarasavye ko Sekademe yokora nk'ibanki maze igaheza ikisunga amategeko agenga amabanki yose na cane cane kubijanye no kuriha amakori. Ivyo rero ngo bikaba bitakiriwe neza na Sekademe, aho yoyo nyabuna bishaka kubandanya ikora nka microfinance. Kubwabo basirikare niryo nyinyurana riri hagati ya BRB na Sekademe ririko rituma imigambi yabo ihungabana, mu gihe bamwe muri bo mbere ngo bariko bitegurira kurungika abana babo ku mashure. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Colonel Nestor Habigirimana arongoye koperative Sekademe kugira ngo twumve ica bivugako. Sekademe ifise icicaro gikuru hagati mu gisagara ca Bujumbura, ikagira n'ibiro muri zone ya Kamenge na Musaga. Mu gihugu hagati naho ifise ibiro mu ntara za Cankuzo, Cibitoke, Kayanza, Makamba, Mwaro, Gitega, Muyinga na Rumonge.